Mwiriwe Veniste turayahera mu karere k'ibiyaga binini. Abantu baharurwa mu majana barakoze imyiyerekano yiyamiriza u Rwanda harejo ku munsi wa mbere i Kinshasa ku mugwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bagiriza ico gihugu kuba ngo gifata mu mugongo umuhari M23 mu gicuka kibi hagati y'ivyo bihugu bibiri bibanye kirushiriza kwiyongera. Abari muri iyo myiyerekano basabye ko ambasaderi w'u Rwanda yirukanwa mu vyivugo vyabo bavuga ko Kongo ari igihugu cabo ata santimetero n'imwe izoja ku Rwanda. Kongo imaze iminsi yagiriza u Rwanda ko rufasha M23 umuhari ugizwe ahanini n'abakongomani bo mu bwoko bw'abatutsi, hari nyuma yo gutana mu mitwe kwabaye hagati y'uwo muhari n'igisirikare ca Kongo mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu y'uburaruko ihana urubibe n'u Rwanda. Ariko umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya yavuze ejo ku munsi wa mbere ko Kongo itugaye umuryango w'ibiganiro. Igisirikare cy'u Rwanda RDF naco mu nyuma caciye kivuga ko hari abasirikare baco babiri banyurujwe bari mu bikorwa byo gukizura, kivuga kandi ko bari mu minwe y'umuhari wiyemeje kubohoza u Rwanda FDLR ukorera mu buseruko bwa RDC. Ishiramwe mpuzamakungu ONU ryavuze ku munsi wa gatanu ko iyi mirwano yatumye hahunga abantu 72,000 ritako rigabisha ko bashobora kubangamirwa iyo bahungiye kandi n'amazu yabo agasamburwa. Abaroberi barishe abantu 16 bakomeretsa abandi ndwi bongera baturira imodokari mu gitero bagavye mw'ijoro ryo ku munsi w'Imana mu buseruko bw'ico gihugu. Ishiramwe ritabara imbabare ku isi Croix Rouge ryavuze ejo kuwa mbere ko ico gitero catanguye ku mugoroba wo ku munsi w'Imana i Bulongo muri Kivu y'uburaruko. Croix Rouge ivuga ko umwe muri abo bishwe yari umukozi wayo, yishwe ariko ngo aragerageza guhunga. Washington, ijwi rya Amerika. Muri Afrika kandi igipolisi muri Senegal carahagaritse abantu ba mbere bakekwa kugira uruhara mwicwa ry'abana b'inzoya 11 baheruka gupfira mu bitaro. Baturiwe n'umucanwa ahashirwa abana bavuka batageze mu gisagara ca Tivaouane mu buseruko bw'igihugu ku munsi wa gatatu. Perezida Macky Sall yaciye akura mu mabanga umushikiranganje w'amagara y'abantu Abdoulaye Diouf Sarr umunsi wakurikiye iryo bara. Sendika y'abakozi bakora mu gisata c'amagara y'abantu muri Senegal yavuze ko batatu bafashwe ari umwakirizi, umuforoma hamwe n'uburongoye igisata kijejwe abakozi muri ivyo bitaro. Icateye uwo muriro mu bitaro vy'i Mame Abdou Aziz Shai Dabak ntikiratangazwa, ariko bivuga ko woba watewe n'intsinga z'umuyagankuba. Amakuru ku ntambara yo muri Ukraine, abakuru b'ibihugu vya Buraya barumvikanye ku guhagarika kugura ibitoro biva mu Burusiya inyuma yo kumvikana na Hongiriya yari yasabye kubangira ku bindi bihano uwo muryango wari wateguye. Hongiriya yavuga ko itari bwitegure bihagije ku buryo yo kwibako ntiyongere gukura igitoro mu Burusiya kuko ngo ubutunzi bwaco bwoca bukoroka cyane. Umukuru w'urwego nyobozi w'ubumwe bwa Buraya Ursula von der Leyen yavuze ko bumvikanye ko ibihugu vya Buraya bizoba byahagaritse kugura ibitoro mu Burusiya ku bice bingana 90% gushika mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu gihe inteko z'Uburusiya nazo zirushiriza kwigarurira ibice mu ntara ya Donbass mu buseruko bwa Ukraine. Hani Washington muri Amerika, Perezida Biden yaravuze ko atariko ararungikira Ukraine ibisasu vya roketi bishobora gutegwa gushika ku butaka bw'Uburusiya. Ukraine yasavye Amerika ubwo bwoko bw'ibigwanisho kugira barabe ko botururuza ibitero by'Uburusiya. Ukraine iheruka kuronswa na Amerika imfashanyo ya gisirikare ingana n'imiliyaridi 40 z'amadolari mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu. Umushikiranganje mushasha w'Ubufaransa nawe ajejwe imigenderanire n'amakungu Catherine Colonna mu rugendo i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine yavuze ko igihugu ciwe citeguye kongereza imfashanyo za gisirikare kuri Ukraine kugira hagarikwe ibitero by'Uburusiya.
urakoze. Aloyizi Bigirimana mukomeje kumva radiyo y'Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva 7 gushika 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwongeye gusubika urubanza rwa Beatrice Munyenyezi uburana n'ubushinjacyaha ibyaha bya genocide. Urukiko rwavuze ko mu gihe cy'icyumweru cyose abacamanza n'abanditsi b'urukiko bari mu mahugurwa. Indi mpamvu yashingiweho mu gusubika urubanza rwa Munyenyezi ishingiye ku kuba uwayoboraga urukiko rwisumbuye rwa Huye yazamuwe mu nteragirwa umucamanza mu rukiko rukuru. Madamu Munyenyezi ni umunyarwandakazi waturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mwaka ushize. Ubushinjacyaha bumurega ibyaha bumukekaho ko yakoreye mu cyahoze ari prefectura ya Butare uri mu karere ka Huye. Ibyaha byose Munyenyezi aregwa arabihakana. Urubanza rwimuriwe ku itariki ya 19 z'ukwezi kwa karindwi uyu mwaka. Tukiri mu karere k'amajyepfo y'u Rwanda, tunyarukire ku mupaka wa Kanyaru aho abaturage bakomeje gutegereza ko imipaka ifungurwa nk'uko biherutse gutangazwa na Minisitiri w'Intebe w'u Rwanda Edouard Ngirente. Ku mupaka wa Kanyaru aho umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa ahagaze. Eric Bagirubusa, wiriweho? Awiriho neza Venus Shimimana. Abaturage baturiye uwo mupaka biteguye bate ifungurwa ryawo? Akubwira ko inyota ni yose nkurikije abaturage ba hano ku mupaka wa Kanyaru. Umupaka wa Kanyaru uhuza u Rwanda n'u Burundi, baravuga ko muri rusange inyota yose kubona u Rwanda rwafungura imipaka ariko Burundi bukaba butarafungura. Bamwe bambwiye ko ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu bw'u Rwanda rwari rwatangaje ko imipaka yabo iri ruhuza n'ibindi bihugu ifungutse. Bo baragiye bafata utwangombwa cyangwa se utujeto nk'uko babivuga ku ruhande rw'u Rwanda, ariko bageze mu Burundi abapolisi b'u Burundi babasubiza inyuma. Murumva ko na yandi mahirwe bavuga bari babonye ko asubizwa inyuma, babasubiza inyuma babwira ko nubwo u Rwanda rwafunguye u Burundi butarafungura. Nkakubwira ko rero ugeranije uko hameze ubundi kuri kaburimbo ndiri imbere, kubera ko nta kinyabiziga rw'abantu urabyumva ntarwo. Ndakubwira ngo ubu haracecetse uretse kubona abaturage bari mu bwigunge. Bamwe nagiye mvugana nabo bari bashinzwe imirimo kwambutsa imizigo, ubundi bamwe butsinyama hano ku mupaka w'Akanyaru uhuza u Rwanda n'Uburundi. Baravuga rero ko ubu ngubu kugira ngo babashe kuba babaho, babonye nk'ikinyabiziga wenda giparitse kivuye mu misozi cyanduye bakaba bacyoza, nibwo buzima barimo kugeza mu munota. Nakubwira Venus Nshimiyimana. Ariko se uko habona, urabona hari imyiteguro igaragaza ko hari ikintu gishobora kuzaba, ko iyo mipaka ishobora kuzafungurwa vuba aha? Imyiteguro bikije nuko nahabonaga nta kintu wavuga kidasanzwe, kuko byo nyine hari n'isoko ryagomba kujya rihuza abaturage b'ibihugu byombi. Ubu harimo akazi kigatuje, harimo akabari nabwo katarimo umuntu. Ariko ku ruhande mpabonye amahugurwa y'umushinga Alerte International. Mvuganye n'umudamu uri guhugura abadamu ba hano ku mupaka bari basanzwe bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ambwiye ko ari ukubategura kubera ko hari ayo makuru ko imipaka ishobora gufungurwa, noneho babategure, bababwire bibumbire mu makoperative bakore ubucuruzi bwa kimwuga, aho kugira ngo bajye bakora ubucuruzi niba bavuye hano mu Burundi hakurya baza mu Rwanda bazanye
ibicuruzwa kubinyuza mu mazi babinyuze aha mu buryo buzwi ndetse bafite n'ibyangombwa. Ni ukuvuga ngo icyo kintu cyo kwitegura nakikubwira gutyo, hariho ayo makuru cyangwa ako kanunu k'ayo makuru ko imipaka ishobora gufungurwa. Uko wabibonye umanuka ugana aho ngaho ku Kanyaru, urabona kuba uwo mupaka ufunze hari ingaruka byagize muri rusange ku baturage baturiye ako karere gahana urubibi n'u Burundi ndetse n'umujyi wa Huye aho waturutse? Rero se Nshimiyimana nakubwira ko uhereye no mu mujyi wa Huye no mu biganiro twagiye dutambutsa kuri Radio Ijwi rya Amerika, baba bafite amahoteli, baba bafiteyo ibindi bakora biciriritse. Umujyi wa Huye ni umujyi washoboraga gushyuha kubera abarundi bashoboraga kuba bakwambuka bakaza bakidagadura bagatembera muri ubwo bukerarugendo. Ariko kugeza ubu ngubu na mbere y'uko wenda icyorezo cya COVID-19 kiba aduka, abantu bari bafite amahoteli bavuga ko byabahombeje cyane. Ni ukuvuga ngo rero uretse wenda nabonye hano ku mupaka w'Akanyaru wavuga ba rubanda rushiditse na babandi bari bafite ibikorwa bifika byabagizeho ingaruka. Dore nk'ubu ngubu ndi kukubwira usanzwe umupaka wagugendwa, ariko ndi mu muhanda ubona mu twana dutatu turi gutambagira dukina, nta modoka nyine nta kinyabiziga, kandi ubundi hari za modoka zitwara abagenzi mu Burundi zibavana mu Rwanda zibajyana mu Burundi cyangwa se zibavanye mu Burundi zibaza mu Rwanda. Aba ba rubanda rusanzwe nibo bahitaga bafata iyo mizigo bayambutsa bayivana ku mupaka igeza ku modoka aho irubwongere guhagarara. Kakubwira ko rero ingaruka zo ntizabo. Eric Bagirubusa, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika ku Kanyaru ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi, ndagushimiye cyane kandi nkwifurije urugendo rwiza usubira i Kigali ya Gasabo. Ndagushimiye nanjye Venus Nshimiyimana kandi ugira akazi keza. Ijwi ry'Amerika uruwa mbere uri Gitego. Mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda mu nkambi ya Mahama iri mu karere ka Kirehe hari impunzi z'abarundi zirenga 40,000 zihamaze imyaka hafi 7. Haravugwa imyiryane hagati y'impunzi akenshi biterwa n'ubukene. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Thierry Vendayishimiye arareba uko ikibazo kifashe. Ni kambi bamwe impunzi zirenga 65,000. Muri abo hakaba harimwo imiryango ikabakaba 18,000. Impunzi zavuganye n'Ijwi ry'Amerika zisigura ko mu nkambi hibonekeza injyane mu miryango. Ava ku ubukene buri mu nkambi buri mu mpunzi bitewe n'ubuzima nyine impunzi zisanze abari bafise ubuzi batakibufise, bisanga abafashwa n'inkunga zivuye mu makungu ziba zitakiboneka. Uduce babonye ugasanga batujyaniyemo. Muri icyo gihe rero hari igihe usanga hano mu nkambi ibikorwa biragoye kuboneka. Ubwo rero umugabo naharonse make ukaje usanga mwayo make ugasanga akeneyemo kwinywera mu inzoga, umuryango ntubashije kuronka ibikwiye, usanga hajemo amakimbirane nyene bagasikana bigashika bakanagwana. Umwe mu bakurikirana ibibazo bibera mu ngo n'imiryango muri iyo kambi ya Mahama niwe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko bagerageza gusubiza hamwe iyo miryango, ibibananiye bakitura izindi nzego, gusa agasigura ko ikibazo nyamukuru kidashira. Abenshi ne kubera ubukene nyene n'inzara, abasigaye bose n'abantu tujya kumvikanisha nyene duhoza ko mu kugira ngo duhanure. Ni na benshi cyane kabisa twirirwa mu makimbirane yabo. Revera Pasteur Jean Bosco Kwibishatse ni warongoye ikambi ya Mahama asigura ko ikibazo kimaze kwimonogoza. Amakimbirane mu miryango yoyo uretse no mu nkambi na mu kibano gisanzwe ivyo birabaho. Mu nkambi rimwe na rimwe kubera ubukene canke kubera abantu swati umugabo atabakora cyangwa umugore nawe nabako afite akora, imiryango imaze gutandukana mbo imwe n'iyindi hari rero iriho. Maître Joy Mukakamari, umunyamategeko ahagarariye umuryango utanga ubwunganizi mu mategeko Rigo Aid Forum mu nkambi ya Mahama, yabwiye Ijwi ry'Amerika ko ababitura ari benshi.
ego ko ni benshi cyane ubwo ni amakimbirane mwari ashingiye ku mirwazo urumva iyo hajemo kurwana gukomeretsanya ni tayari icyaha kiba cyabaye kandi icyaha cyabaye ntabwo rapfa ariyo yunga abafite. Uko kutumvikana kw'imiryango myinshi mu ikambi ya Mahama abahaba bavuga ko ibijyanye n'ibyiciro byashizweho ariyo mbogamizi ikomeye ibitera bagasaba ko byokugwaho ndetse n'amafaranga bahabwa akiyongera. cyane cyane icyo tubona cyofatwa hovamwo bijya by'iciciro cya gatatu kuko iciciro cya gatatu nta kintu na kimwe ari bufate kandi afite abana. Ikindi nacyo amafaranga bafata ni udufaranga duke ubona ko tudafise n'ifatiro ni ukuri bogerageza bakongeraho ku cyiciro cya mbere n'ibihumbi 7 ku muntu ukabijya ukwezi kose. Naho basaba ibyo Minisiteri ijejwe ubutabazi mu Rwanda Minema itangaza ko kongereza amafaranga bahabwa bikigoranye ariko kandi kanavuga ko bemerewe gusohoka bakaja kwisumamwo hanze y'ikambi. Uyu nivuga neza Andre ahagarariye Minisiteri muri iyo kambi kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Bemerewe gushaka ubuzima hanze nabo ubwabo bakikorera bakitunga bakibeshaho. Ntabwo rero twakubwira ngo hari ahantu amafaranga bito tuzakura tukabaha kuko ibiciro byazamutse cyane ko n'ayo mafaranga ahubwo nta nahari. Urabizi twakoze ibyiciro kugira ngo byibuze dufashe ababaye cyane kuruta abandi. Rero nta gahunda hari yo kongera amafaranga aho naba nkubeke ni ukugerageza gushaka ibyo bikorera ku giti cyabo. Impunzi ziba muri iyo kambi zo zivuga ko kuronka aho zisumamwo bitashobokera benshi. Hano mu nkambi ibikorwa biragoye kuboneka ntaho kuko urabye akarere turimwo n'ahantu turi nta ndimiro ngo abantu bajya guhinga ntaki n'abashakisha ubuzima bakajya za Kigali ni umwe kwijana kuko ni bake cyane. Ijwi ry'Amerika ryanavuganye n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu cy'u Rwanda rujejwe kugenza ibyaha RIB Murangira Thierry watanga ubutumwa kuri izo mpunzi muri rusange. Amategeko y'u Rwanda ntatoranya ngo uyu muntu ni umunyamahanga cyangwa se ni umunyarwanda, afata abantu bose kimwe. Nk'uko rero wari ukomoje kuri abo ngabo baba mu nkambi nabo barebwa n'amategeko y'u Rwanda abarengera kimwe n'abanyarwanda bari hano, abanyarwanda bari mu gihugu. Ubwo bivuze ngo aramutse ahohotewe nawe yitabaza ubutabera kimwe n'undi muntu. Ibitegiro bitangwa n'umuryango utanga ubwunganizi mu mategeko RAF bivuga ko mu gihe giheze hari gihe bakira imiryango igera kuri 15 ku munsi umwe ifise izo njyane, ariko kandi ibitigiri byinshi by'abafise izo njyane bitunganirizwa mu bayobozi bitwa ba nyumba 10 impunzi ziba zaritoreye. Abiyo bibananiye niho bitura ubutungane. Uko kutumvikana kw'iyo miryango kunagira ingaruka mbi ku bana baba mu makambi y'impunzi. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mu ntara ya Gitega mu Burundi abacuruzi b'inka, ihene, intama n'abafite amazu y'uburiro ntibakiriye neza icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi cyo gufunga isoko ry'inka riri ku musozi wa Rutegama muri komine ya Gitega batabimenyeshejwe. Inkuru yateguwe n'Ijwi ry'Amerika yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragizwaho na Desire Hatungimana. Ihagarikwa y'uruja n'uruza rw'ibitungwa, inka, impene n'intama hamwe no kubibaga gushika hafashwe izindi ngingo. Uwo n'umuyobozi mukuru ajejwe ibijanye no korora, ariko ashimangira ko ingingo yafashwe yo kugara isoko y'inka, impene n'intama iri ku mutumba wa Rutegama muri komine ya Gitega no kubuza uruja n'uruza rwavyo ari ntabanduka. Iyo ngingo rero yo kugara iyo soko yahora irema buri wa mbere utangura indwi yafashwe n'ibiro vy'intara ya Gitega bifatikanije n'ibiro vy'intara mu vyo bijejwe harimo ubworozi. Abategetsi basiguye ko iyo ngingo yafashwe kugira ingwara yateye inka Rift Valley aho zifatwa zivumuna ntibandanye irandagata. Naho biruko iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abadandaza bashora ibitungwa vyabo muri iyo soko. Bamenyesha ko batayimenyeshejwe kuko batigeze bumva bivugwa ku maradiyo. Uruhombo runini cyane kuri bo kuko hari ababa bavuye mu ntara ya Cankuzo n'ahandi kure bagaharura urugendo rwo gusubira inyuma. Iyo ngingo yarakoze kandi ku bantu bari bafise amazu y'uburiro mu micungararo y'iryo soko. Bamenyesha ko bizobagora kwishura amadeni bafashe mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana.
igituma tuguye mu gahombo twebwe twakoresha amahera dutira mu mashirahamwe nyene none murabona ntitwamenyeshejwe bahora babivuga ku bantu bato bato tukavyumva bagatangaza ati mu ndwiza isoko ntirorema hanyuma mu masengero bahora bacishaho amatangazo ibintu vyabonetse muri ayo matelefone makuru twebwe twamaze kurangura twamaze guteka ku bisanzwe turaguye mu gahombo katagira uko kangana turabaga inkwavu turateka inyama z'inka murabona inyama z'inka ku kiro ayo zigugubu inkwavu turagura urukwavu rwa 15 rw'ibihumbi 10 ivyo vyose tuguye mu ruhombo izo nyama naho zihabana murarya mugabo ntubusubije hagatahe kandi mwumva arayo tuba twasavye mu mashirahamwe. Abandi bakozwe ko niyo ngingo n'abayangayanga bavuga ko hariho ibitungwa bari bamaze kugura kugira babage ubu ntibafise aho babishira ntibanaronka n'ingene babigaburira kubera uruja n'uruza rutemewe basaba babijejwe guhindura iyo ngendo. Agahombo ngira nuko izo namaze kugura bana ko ari no muci uba wamaze kuvuga utegerezwa kubagwa agahombo cy'ubwira rero nuko nkubu aho ziri zica zisonza cyo nosaba ko abaganga boraba iyo ngwara hama nyimba ironka umuti bakavura bakakinga hanyuma twe natwe ubuzima bukabandanya. Umuyobozi mukuru ajejwe ivy'ubworozi Serge Nkurunziza asaba abaganga b'ibitungwa n'aborozi kumera amagabo bagacungera iyo ngwara. Abafundi mu vy'ubworozi bari ku rubuga basabwe gufata ingingo zose zibereye bikingire iyo ngwara bongere bakinge irandagata ryayo. Aborozi bahamagariwe kumenyesha abaganga b'ibitungwa mu gihe cyose babona igitungwa kigwaye. Mu turere iyo ngwara imaze kwibonekezamwo hobandanya ihagarikwa ry'uruja n'uruza rw'ibitungwa inka impene n'intama hamwe no kubibaga kafashwe izindi ngingo. Umushikiranganje w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi Deo Guide Rurema abuza abantu kwihereza inyama mu gihe hakivugwa iyo ngwara. Ku kibazo kijanye n'abihereza amata y'inka umushikiranganje Deo Guide Rurema amenyesha ko vyose bizotomogwa n'abahinga mu mushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi bari kumwe nabo mu bw'amagara y'abantu kugira barabira hamwe icokogwa. Iyo ngwara rero yiswe Rift Valley ifata inka impene n'intama yarapimwe yongera iremezwa ku nshuro ya mbere mu gihugu cy'u Burundi. Ni ingwara yandukira abantu ivuye ku bitungwa imaze kwibonekeza ahatari hake mu gihugu. Iyo ngwara Rift Valley yibonekeza cyane mu bihugu vyo muri Afrika biri munsi ya Sahara ikaba yabonetse kuva mwaka w'2020. Urakoze Desire Hatungimana. Mukomeje kumva radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'ikinyarwanda. Bakunze baradijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Tujye noneho mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abaturage bagera ku 1500 bo mu Rurambo muri groupement ya Kigoma bahungutse kuri wa mbere bava mu kibaya cya Rusizi bari bamaze umwaka urenga barahunze ibitero by'inyeshyamba za Burundi za Red Tabara na Mayimayi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo. Aba baturage bahungutse kuri uyu wa mbere
bagizwe ahanini n'abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari bahungiye ku Bwegera muri teritwari ya Uvira na Kamanyula ndetse na Nyangezi zo muri teritwari ya Walungu berekeje ahitwa Kahororo, Bibango ndetse na Bijojwe nk'uko byemezwa na Muragizi Yves, umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse. Twazindutse mu gikorwa cyo kuzamura abantu, ubu turahagaze, benshi bagiye, n'abasigaye hano bategereje kuko imodokari zishika, twese tukazamuka. Hagiye bangahe babagahe? Donc abantu bagiye ni amafamiye 340 zirimo abantu 1659 bavuye Kamanyora, bavuye hano ku Bwegera, abandi bari Nyangezi na Uvira. Tuzamutse dusubira mu mayeno y'iwacu mu Rurambo, donc muri iriya mihana yacu twagiye tuvamo, kandi tuzamukanye ibyishimo byinshi. Nyantole Jolie ni umubyeyi w'abana 8 yavuye ku Bwegera aho yari yarahungiye agiye Kahororo. Avuga yuko nubwo imitwe yitwaje ibigwanisho yamutwikiye amazu ndetse ikabanyaga n'amatungo, yahisemo guhunguka bitewe n'ubuzima bubi bari babayemo. Hano twari tubayeho mu bintu bigoye. Ijambo rya mbere ni igihugu tutari tumenyereye cya malaria nyinshi, ariko dutaha iwacu nta ndwara zahabaga. Iwacu hari heza, iwacu sinobona uko novuga, mbese hano kubona ibyo kurya biratugoye. Twarahinze tumare guhinga tubura imvura, ariko iwacu haba mu mvura haba muci tureza ibijumba abana bakarya bagahaha. Nicyo gitumye twishimye dutashe iwacu. Ngabonziza Mutuganyi na Yeremia Sebaganwa bavuye Bwegera bagiye mu mwana wo mu Bibango, bashimangira ko ubuzima bubi bari bamazemo umwaka mu buhungiro aribwo butumye bahunguka. Twishimiye gutaha mu gihugu cyacu cya gakondo yacu twari dutuyemo, twasuhukiye hano duhunga, twari tumaze igihe hano mu buhunzi, ariko kuri uyu munsi wa none dufite ibyishimo byinshi cyo gusubira mu karere kacu ka Rurambo. Uyu munsi wa none abantu bose bafite ubwuzu n'umunezero wo gutaha ngo basubire mu karere ka Rurambo. Mwari mubayeho gute hano? Twari tubayeho mu buzima bugoye, mu bwa malaria, abantu bari bapondekanye, indwara za buri munsi, ibibazo bitari bimwe. Aha hari hatunaniye mu buzima, twumvaga kuko hatunaniye. Nishimiye cyane kuko dutashye mu gihugu cy'iwacu, tutashye muri gakondo yacu. Nicyo nishimiye kuko twari twarangajwe n'abari abagizi ba nabi, ariko bongeye leta ikatugirira imbabazi, ikatwongera kudusubiza kwibere, tukaba dutashye, turumva tunezerewe. Uyu munsi wa none turi mu birori n'ifete yo gutaha iwacu. Yves Muragizi ni umuyobozi w'izi mpunzi zahungutse zo mu Rurambo, avuga yuko kugira ngo bahunguke babifashijwemo n'ubwami bw'Abafurero ndetse n'ubuyobozi bukuru bwa gisirikare hamwe n'imvukire zo mu Rurambo. Gusa twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa sheferi y'Abafurero bwari buhagarariye gahunda yo guhungukana abo baturage, ntibyadukundira. Andi makuru yemeza yuko aba baturage bahungutse nyuma y'ibiganiro bitandukanye byagiye bihuza abaturage b'abanyamurenge n'Abafurero batuye mu misozi miremire Groupema Kigoma iri mu sheferi y'Abafurero. Izi mpunzi zihungutse kandi nyuma y'amezi agera kuri 6 igisirikare cy'u Burundi kirukanyisha Ambazare Ditabara muri bimwe mu bice byo mu Rurambo ho muri Groupema Kigoma ahari hasanzwe hatuye abo baturage, kuko byemezwa na zimwe muri za societe civile zo mu misozi miremire ya Uvira. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Aha niho dusoreje aya makuru hamwe na Mukobeli ya Baro wamfashije kubagezaho. Tubifurije umunsi mwiza, dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani w'uyu munsi: ntihaba gukanura amaso, haba Imana ikubonera. Bisobanuye ko ngiye gukoresha undi mugani mbisobanura: ntihaba guhinga, haba guhirwa. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.